Chambere mbida ndazi yavuka. CHEVAL sinzi yavuka. Ariko ugomvye kubiraba nibimwe. Ndaguherere n'ayandi makuru. Ubu CHEVAL na mbida tanuko. Ige bavuga ngo amakuru mashasha nayizigira uvuge ngo izi wakera ziko zirasoga turi mu gihe cyaje. Wakera zasaze vuba naho zobatemwa wakera turabe basi wakera yawe. Murana yotoka. Ndayibatemwe ubunyene. Iyo barinzi za kweli. Hi les amis, shalom muraho murameze neza. Uno musi rero je na Naomi na Jenda bazaniye umujournaliste mugenzi wanje mwiza. Mwiza. Murabizi ko atakintu kibino bazanira kweli. Muri mwiza. Ndi mwiza urita kubivuga none nibabibona abakunzi bacu basi. Wow. Ni mwiza uno musi rero tubazaniye akadeba karyoshe. Ni Bella Gomez kuri micro umva turayisagiye ntituvuye micro ya kabiri behind camera usanzwemo mumenyere ni wa undi nyene ntahinduka na jewe na Naomi tubazaniye news shasha tubazaniye bishasha rero ariko rero reka tubanze tumwakire kuri uzobaze Media TV karibu sana sheri urakoze kugira nemere ko banyakiye comment nzoja kuziraba kandi tuzohora dukorana vuga yego yo nitwe twabwiye ko tugiye gutangura gukorana tugiye gutangura kuza turakorana nabibona turakobwa beza tuze turabaha ibintu bishasha tugaragaza umuziki wacu byishimo kandi rero turi ahantu twagiye ahantu ntabyo tuvuze gusa abahamenyerera murana ko iyi location ntayi mubona abahamenyerera bacabona ibintu bishasha sasa Ines Gomez bimeze gute Jenny Bon nawe fresh sana nibaze ko abari nyuma ya kamera mumeze neza. Okay, ndafise ikintu cambere ngira ndamubaze. N'umuntu amaze igihe kinini muri industry. Azi byinshi amaze kubona byinshi ndetse respect ndamwubashe parce que yarantanguriye kamera. Negezo kukuba. Uravyemeye. Ego, jewe ndi muri babandi. Nawe ukuraza neza. Merci beaucoup. Ngo ndiko ndaza neza. Muzobivugira muri commentaire. Okay, uno musi haro deba ya mbere. Nkeneye kumenya nka wewe umaze igihe kinini muri industry. Uramaze kuraba utunaturiya. Aujourd'hui rero hariho ibintu biharabo mu Burundi. Ku bantu aba babiri. Mbida hamwe na CHEVAL. Ndibaza urabazi? Ndabazi. Urakurikirana ivyabo? Okay, kubera iki CHEVAL yandika akandika co kimwe na mbidata kubera iki mu majambo amwamwe CHEVAL avuga na mbidata usanga bifise ahantu umenga bigiye guhurira why icambere mbidata ndazi yavuka CHEVAL sinzi yavuka ariko ugomvye kubiraba nibimwe ndaguherere n'ayandi makuru ubu CHEVAL na mbidata nuko baragendana ni kubera iki twitega indirimbo yabo shasha canke CHEVAL n'umwanditsi wa mbidata ko CHEVAL yagiye mbidata tukamubura kandi ko CHEVAL yagiye muri TikTok mbidata nawe tukabona asigaye arunga kutuntu rimwe utumenga tugomba gusa indira CHEVAL yaragiye hanze y'igihugu mbidata turamubura ego ubu yagarutse mbidata tuko turamubona aho abari rihunda bari eske niwo mwandikira je ngomvye kubivuga novuga ko ari nka bamwandikira tuvuge yuko ari CHEVAL yandikira mbidata je ku ruhande rw'iwanje sinzi abandi sinzi n'ukuri kwabyo je ngerageje kuzana basu kubikompara umenga ni wamwandikira ariko kuri jewe karige bavuga ngo amakuru mashasha nayizigira uvuge ngo izi wakera ziko zirasoga turi mu gihe cyaje wakera zasaze vuba naho zobatemwa wakera turabe basi wakera yawe murana yotoka ndayibatemwe ubunyene iyo barinzi za kweli sana okay igihugu cyacu cy'u Burundi ni kibiture voilà ni kuhonyanga imico n'akaranga ego kacu kigihugu cacu okay ariko jewe kico kintu twako turavuga je ndafise ikintu numva ko novuga ku bwanje abandi bazovuga muri commentaire hama tubone ukuraho kuri ku bwanje je sinokwe ibaza yuko CHEVAL ari we kwandikira mbidata uti gute kuko CHEVAL yahereye muri cinema kwa Dani kandi CHEVAL ntitumuzi nk'umwanditsi mwiza kameme ariko mbidata kera yarafite indirimbo nziza ariko umenga arasinziriye urazi yuko indirimbo imwe hit song imwe ishobora gutuma ugera ku rundi rwego ego
niwe yanditse ryoha ryoha mwese mugiye mu muziki canke urukundo rubandaniye ni ryoha none nigiki cyo buza yuko yoreka kwandikira neza MB data burya cheval niwe yanditse ryoha nibizo no so yanditse ryoha ya MONIA FLEUR yarayigutse nkuko bisanzwe bimenyerewe bwa mundire wa mutipe wa muji wa mutipe aguma aponda bademu aponda none ivyo avuga byose sukuri none ariko nukuri ikibazo rero cyo mu Burundi banka umuntu avuga ukuri ngirango kubera ko umva bashaka avuga ati ni byiza muze murabagabira amahera muze murabagura amahenkene badashobora kuyigurira anwa mupimba muhira mugabo ageze muri ville henkene amaserari atakiazo ciwe gusa ari ukuntu amajambo yiwe ashobora kuyakoresha akavuga ukuri muga bivanye na nukuntu basi yayivuze agashiramo imvugo itari mbabarira amatwi voilà ararenza umuvayu andi hoje nta kabikiwe je mbamona ibintu byose avuga ko ari ivyo kubgawe ubona ko ibintu avuga ari sawa kandi kubgawe kwandikira MB data ubona ko atari kosa sikosa nabahe baririmbyi urazi ko no hanze igihugu arabaririmbyi beshi bandikirwa indirimbo zabo zikaba hit cyane ugasanga arazi kwandika ariko ntazi kuririmba voilà uco ugasanga arazi kwandika kuririmba ntavyashoboye ikibazo kiraho ndaguha kandi ka music ashasha turi muri DEBAT zarwo rusako nkiyo dusanga bijya bintu vya Vestine na Dorcas mame Vestine n'umugabo na Idrissa tugaca dusanga ari ivyo eske wowe ugiye kwira mu mutima wawe si batamutwaye ijya cano yego ugaca uwo mu mutima wawe wopfugize mariage iyo usanga ari jewe kubganje iyo sanga ijya content ariyo canke batamutwaye cano nkuko tuvyumva parce que ntaraja kuri micro ngo avuge ko arimaze kuja kuri micro n'umwana adakunda kuvuga cyane ntaraja kuri micro avuge ko atari ivyo ariko bamwe ati nivyo abandi si ivyo ariko kubganje sinoja kumugabo jewe bijya bintu nkibibona Chuharura amajambo amanzwe kuvugwa kuri Vestine menshi nige ari mu bihe byiza yobemeza ntiyavuze ubu rero agize ibihe bibi niyo ca vyandika uri umuntu basishira mu bwenge urumva ko ivyo bintu bidakunda je yugusiyo sanga ari ivyo mariage yanje mwari kuba murayihoza nane je nanje kweri no cena nk'abahungu bose nta nuwo twasubiye kuvugana urinze uvuga ati ujya basi sinzi gituma je sinzi confiance ndamufitiye biranse eske je mama pasteur biragoye cyane ariko rero ngira nzana kandi kantu hari akantu maze imisi mbona kuri TikTok mbona kuri YouTube ibintu abarundi bariko barakora bitari ivyo basigaye baja kuri YouTube kuri TikTok bagatukana vya bindi vy'abanyarwanda ivyo ndabivuze ndavye rafa passe narinje YouTube tambona MC Iva mutima w'u Burundi na n'umutipe yitwa Kenzo ndamuzi bako barishorana ku ntuze kumbuga nka wewe nk'umurundi kazi nka wewe uzi kuba muri vie privée yiwawe parce que twese dufite ubuzima bw'iwacu bidasaba ko twinjiranira mu buzima nka wewe ubibona gute icambere umaze kuja muri industry navuga ko ta vie privée ihari ahanini bose tuvuga ati ibintu tubinyegeze biragoye kunyegeza kubera ko aba bantu badukurikirana barara majora avuga ati umuntu ari imbere ya kamera eske abayeho ubundi buzima gute siko hama uci uvuga ati jewe nyimba umuntu basi andengeye reka nje kumwitwa canje kumuronde yatugwane uza kubugiye kuvyura kandi oya pana kuvyura uza kubugiye kure yakazi kiwawe y'ubuzima ubayemo uza kubugiye gufekinga ubuzima bisigura iki jewe nawe niyo twashwana shobora kukwandikira WhatsApp bibaye birebire tugaje no ku mashusho media none bitwaye none ariko ya mico nakaranga y'u Burundi urumva ko twamaze kwitakaza gute twayitakaje kubera ko twebwe mu Burundi si mu Burundi gusa umuntu wese akoresha social media yabura twashwanye cyane turi mu bihe byiza ibihe bigoye n'ibihe byiza twamaze byose kubimenya yuko bituvyarira amahera umva kandi kose ni social media turi kwisiri ku muvuduko basi munini bisigura ko tangurane nimwe birimo none kare uri buka ijya ndirimbo ya Natasha igisohoka igafata taxi ndariya ngo yambaye
mukonda out siko ubunye uyambaye avuga ati yo ujya muntu n'umubono katagize arekura inyuma naho tumurate turabinyuma naho ejo rero ibi natwe tuko turambara abantu bakabona umenga turaberewe ahubwo tuko turahena abana bacu bavuga ati yo mama yari umubono rabimuzu yambara kwa turi kwisiri ku muvuduko bisigura ko iterambere turiko turajamwo ririko rituma dutakakara ni vyiza basi dushwana ariko tube tugo dukorera amahera tuko turunguka mu vyungu ni wicwe n'inzara okay aho nyene twishire mu kibanza c'urya mugore wa Iva urya mugore wa Iva umuravye arakuze kandi ntiyarasanzwe ari muri industry nk'umuntu yoshora kumukingira gute kugira ngo ntibishobore kumubabariza umutima parce que hari ibintu bavugamwo ugasanga kwere nka je kwere hajya anya ndakubwiza ukuri nosha ndamuheba umuheba none niba wasinyiye guko muzocana mu bihe byose umuheba kubera byo gutukwa n'abantu bose ngo dumukeshu hari yo rero mufise urudango rumeze ngo na wakera gusa bavuze ibiri byo none nazijya wakera zose rindi ndakubwire ego Chambere na mbere wiyemeje gukunda umuntu umukunda ukwari kama voilà wumvurambiwe ugakuramwe akarenge kiwawe ukagenda umaze gukuramwe akarenge kiwawe umva uba warambiwe mugere nyimba watarakuramwe akarenge kiwe aracumva bijya bintu byose bavuga kari bisanzwe kandi rero amaso akunda ntabona neza ashaka kuba ari navyo canka atari ivyo ngo ntasohoka sheri ngo ntagenda ngo hanze ngo ntagenda out urumva ngo guma mu nzu ngo nk'ivyo mbo bitogeje kameme nana abagenda hanze nibo bahiriwe rega nivyo bashaka ngo akore nawe atangure kugenda asirimuke ngo reke bazi yambare bushikopa umutwe w'umuntu rero n'umuntu ushaka na kari umusirimu gasanga mu mutwe umenga sinzi yo yibera ivyo biratahuritse gusa je kuri jewe numva yuko umugore wiwe nubwo kenshi bakunda kubizana kuko yaramaze kumyerekana mu gihe atigeze yerekana ati uyu ni naka biragoye kuzana muri ico kintu uwo muntu siko kuko nta preuve ubufise ariko mu gihe yumva ko bakundanye iyo ni intango sheri shushu iyo ni intango kandi kuri bo babona ko bari naco bibatwaye urigera mva avuga ngo nashavu oya kameme ntanarimo arigera je kunuze je nkunda umuntu ndabi sportif byo bambwira byose binaniye ce nkuramwe akarenge nkagenda wow afite umutima ugumye je mfite umutima woroshe gocutangura kuri urabizi chandira sinusha kubyihanganira bakunzi bawuzobaze mediative umugenzi waje twari mu kadeba gato gusa kari karyoshye twabuze ku tunyuzi turyoshe nibatubwire basi muri commentaire mutubwire muri commentaire mushaka ko tubandanya kubazanira deba nkizi tubandanye tuzibazanira bamaze no kunyakiriye bakwakiriye n'abakunzi bawuzobaze mediative bakwakiriye karibu mudushigikire mushigikire ivyo wacu rero mushaka tutangwa kwibaca tutangwa kuja mu zindi ngeso reka dukoreshe umunwa wacu n'inguvu zacu n'umwanya wacu amaramwe mugerageze mu kuduhemba kwanyu ni subscribe yonyene share comment ucemvira na partage nyene kugira ngo abantu benshi turabakunda cyane ciao bisous